nongeye kuguha ikaze kuri Rugimbana Talk Sport. Reka turebe transfer ziri kuvugwa muri aya makipe 20 azakina sezo ya 2020-2021 mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Ikipe ya Arsenal umuzamu wayo Damian Martinez akari gushakishwa cyane n'ikipe ya Schalke 04, mu gihe kandi ikipe ya Arsenal imaze gutandukana na Henrik Mkhitaryan umaze kuguma mu ikipe ya Roma ku buryo bwa burundu. Aston Villa ikaba iri gushaka Matt Cash, ni umusore ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo, akaba akina mu ikipe ya Nottingham Forest, iramushaka miliyoni 15 z'amapaundi. Brighton Hove Albion ikaba igiye kumvikana ikipe ya Celtic igiye kuguramo Sean Duffy. Albion kandi ikaba iri gushaka Darwin Nunez, akaba umwataka w'ikipe ya Almeria mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Espagne. Umwaka ushize yatsinze ibitego 16. Uyu nguyu ariko mu Rwanda n'ikipe ya Benfica miliyoni 20 z'amapaundi nizo iyi kipe imushakamo. Ikipe ya Burnley yo ikaba igiye gutakaza Ben Gibson, akaba agiye kongera gusubira mu ikipe ya Middlesbrough. Ikipe ya Chelsea yo ikaba ifite icyizere cyo gusinyisha Kai Havertz miliyoni 100 n'ikipe ya Bayer Leverkusen ndi kubaca. Uyu musore akamaze gutangira imyitozo kuri uyu wa mbere n'ikipe ya Mannschaft. Ikipe ya Chelsea kandi ishobora gutakaza Jorginho wakerekeza mu ikipe ya AS Roma. Ikipe ya Crystal Palace yo ikaba iri gushaka gutira umusore ukina hagati mu kibuga muto w'ikipe ya Chelsea akayitwa Kano Gallagher. Ikipe ya Everton ikaba iri gushaka James Rodriguez w'ikipe ya Real Madrid, bagiye kumvikana ne nako kandi ikipe ya Everton yamaze no kumvikana na Alan w'ikipe ya Napoli. Ikipe ya Fulham ikaba yamaze gusinyisha Mario Lemina nk'inkizanyo kuva mu ikipe ya Southampton. Ikipe ya Fulham kandi iri gushaka umusore Florentino Luiz w'ikipe ya Benfica, ikaba rero igiye kumvikana ikipe ya Benfica kumutira miliyoni 2 ku mwaka, hanyuma ikazamugura umwaka utaha miliyoni 25 z'amapaundi. Ikipe ya Leeds ikaba ikomeje kuvugana n'ikipe ya Udinese ku musore ukina hagati mu kibuga Rodrigo de Paul miliyoni 27 z'amapaundi n'ikipe ya Udinese iri kumushakamo. Ni nako kandi ikipe ya Leeds igiye kongera gusinyisha ku buryo bw'umutizanyo umusore ikipe ya Brighton Hove Albion Ben White. Leicester City ikaba iri gushaka umusimbura Ben Chilwell, ikamaze kugira mu ikipe ya Atalanta irashaka Timothée Castagne. Ikipe ya Leicester City kandi igiye gutakaza Islam Slimani ugiye kwerekeza mu ikipe ya Fiorentina. Liverpool ikaba ishobora gutakaza Jojo Jadom ushobora kujya mu ikipe ya FC Barcelona, ntarongera amasezerano kandi amasezerano arangira umwaka utaha. Kugeza kuri ubu Barcelona nta giciro na kimwe yari yaha ikipe ya Liverpool. Ni nako kandi ikinyamakuru The Daily Telegraph kiri kutubwira yuko miliyoni 100 z'amayero nizo ikipe ya Liverpool iri guca Barcelona kuri Sadio Mane. Manchester City iracyafite icyizere cyo gusinyisha Lionel Messi utanagaragaye mu myitozo ya mbere y'uyu munsi ya Ronald Koeman. Naho kandi ku munsi wa gatatu George Messi, papa wa Lionel Messi, azaba ari mu nama n'ikipe ya FC Barcelona. Manchester United yamaze kumvikana n'ikipe ya Ajax Amsterdam kuri miliyoni 40 z'amapaundi, hanyuma ikaba rero igiye kubona Donny van de Beek, akaba agiye kuva mu ikipe ya Ajax Amsterdam agahita asinya imyaka 5 ndetse medical yayikoreye mu gihugu cy'Ubuholandi. ESPN kandi iratangaza yuko Manchester United ishaka kwishyura Dayot Upamecano ikipe ya Leipzig, nako kandi Manchester United ikiri kuri Jadon Sancho. Newcastle United ikaba iri gushaka gutira Rob Holding w'ikipe ya Arsenal. Sheffield United ikaba iri gushaka Ryan Brewster, umusore w'ikipe ya Liverpool, ariko ikamushaka ku buryo bw'uko Liverpool yamutiza mu gihe kugeza kuri ngubu Jurgen Klopp ni ugomba gufata umwanzuro wa nyuma. Southampton irashaka kongera amasezerano Danny Ings, ari nako kandi ikipe ya Southampton iri gushaka umusore wo hagati mu kibuga kuza gusimbura Mario Lemina, akaba yitwa Olivier Nacham, akaba ari umusore w'ikipe ya Celtic niwe bashaka kugura. Tottenham Hotspur ikaba iri gushaka rutahizamu waza gufasha Harry Kane, bari gushaka Joshua King ikipe ya Bournemouth, byakwanga bagafata Cora mu Wilson n'undi bakina mu ikipe imwe. West Bromwich Albion ikomeje gushaka Troy Deeney, kapiteni y'ikipe ya Watford. Abayobozi b'ikipe ya Watford ndetse na West Brom bagomba kuganira muri iki cyumweru. West Ham ikaba ititeguye kurekura amafaranga menshi cyane muri isama, ariko yamaze kuvunikisha Issa Diop ndetse na Wilson Reid yamaze kujya mu ikipe ya Kansas City bamaze gutizayo. Ikipe ya West Ham rero ikari gushaka umudefenseri Mikola Matvienko w'ikipe ya Shakhtar Donetsk miliyoni 15 z'amapaundi, akarizo ziri kuvugwa. Ni nako kandi bagura umukinnyi hagati mu gihe batakaza Declan Rice yerekeza mu ikipe ya Chelsea. Wolverhampton ikaba iri gushaka umusimbura wa Madohati wamaze kwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur, bakaba rero bakubise mu ikipe ya Arsenal bashaka Enzo Maitland, ariko Arsenal ntabwo iri kubyumva, mu gihe kandi ikipe ya Wolverhampton yamaze kwerekeza amaso yayo mu ikipe ya Valence bashaka Thierry Correia, akaba ari we waza gusimbura rero Madohati wamaze kugenda. Ibihe byiza cyane, komeze kwirinda coronavirus.